akayistware kakera wibuka wowe ukiraga kumiko warakaye uvuga ati giye ko yakakuru niho kakera kigeze kumba ko karaka yena yambaye na nyene emere nani mabisa mama yari musenyi yaranye nkira ujya mu ishuri umusiki usoma mu bukumi bwawe wewe ntibazangira ngo wari mwiza urazingene uri mwiza kandi nk'ubunye wisaza umusonga nari ifise nta musonga hari ufise ntari isinari bwagira umusonga none rero aho mvunitse naguye mu kinogo aho mvunitse rero ikinogo kivuye mu bwondo kumuhana hanyuma rero ndaheza ncandavunika sinari bwumve n'ikiyoka kindaha oya mugabo ndazihasha udusore ko muri myaka twarakurondera abita ugati yanaje ndifise amenyo yose mbitarapfa yo ngo bihongoroke Mungu wanje narababa warababa mugabo twaritonda bakera nitwari tumeze nk'uko abamina twarasona kwa Mungu munsi y'igiti muvuye gusenga tugasonera abantu yego akari imodoka nziza zinatarako nizo ziza n'abanyeshuri ni otrako hapana na tarako nane katamenyo fise mba kutanda dedemba otarako ego bakunze Ashali TV murumva neza ko twaganira na bibi wacu ndetse ariko aranatubwira byinshi aratubwira ati ntigeze ajya kwishure ntigeze yiga ngo mama we ngo yari umuntu yari umupagani ama anhera mwiremo muhewe muye yena nyakuye afraka mishuri ntiwiya mwahana aranguri akora wagiye ku ishuri yego nahase nyamanani ngenda ku ishuri wiya muani umeni mani yoni ni ani ni usoma huna homi isoma mubo ukurunkiye n'agaketi bari naho gusomera harisoma garuka katuri imbere kandi tu haimusu amuye ulima umra awatase je shaka mfashe kuvuga akantu kamwe mfashe kuvuga subscribe umfashe kuvuga subscribe shaka perali poneleki bakunzi ba Ashali TV uko mubibonye ko turi ahantu umeko je nakanyoya kiwanje umeze neza ariko mama hake wabukibuka akazina kiwawe ntawiremera ntawumuremera ntawiremera ani wene Osia hake mufise imyaka ingahe none kugeza ubu ntavyo wibuka ariko uno musi wawe wanywa agafana kibazo wari umaze kirekire atakuntu nukuri naryohewe ubona mutukuru n'abana baza umarisha yamusise umwana uyu umwe niwe ufise we niwe fise kandi yabyaye nawe nyene yarankurikiye abyaye batatu ntiyarengeje batatu umwana ahuye ahora aza kukuraba none ngaha abibonye umwanya yanguriyemo intatu ukuntu wiyumva mu mutima we muri kano kanya wiyumva gutebeye mana onegerewe n'umwe na Daniel wanje mutukuru wanje umuzukuru wa Daniel muri bakeyi bashobora gushika muri no myaka nkiyo ndaze kurenza imyaka ijana
sibyo akayistware kakera wibuka wowe ukiraga kumiko warakaye uvuga ati jewe kwera gakuru niho kakera kigeze kumba ko karaka yambaye na emere nani mabisa mama yari umusenyi yaranye nkirana ujya mu ishuri ubu sinzi usoma urumva nyoko yari umushenzi yarasabwa kugera mu ishuri yari yayitwariye ariko ugeze hano mu kibikira nuduki ku tuntu bagiye barakwigisha mu kukubesha ntato wibuka nabi mpore banzo gasomeka banzo gasoma mama bibi akajambo kamwe kwa Danieli wawe no munsi yaje gukora nako batugendeye baratuhani barani nashimye gakuka nashimye na umuna nashimye wabona Danieli wanje n'umunyarwanda umwana yani ishuri hanyuma n'umunyarwanda w'umunyarwanda arabura uri amana ayiye aratinda ariyamuye mwana namuntana ntanamuhe amuogo ntanamuheka umugogo namuhe ni wamuhe nari kwishuri yo wamunyarimuhe ego bakunze ba Shali TV murumva neza ko twaganira na bibi wacu ndetse ariko aranatubwira byinshi aratubwira ati ntigeze ajya ku ishure ntigeze yiga ngo mama we ngo yari umuntu yari umupagani ama anhera mwirembo muhewe muye yana nyakuye afuraga mwishuri ntiwiya mwangwahana aranguri akora ugiye ku ishuri abashinahase nyamanani ugenda ku ishuri wiya muani umeni mani yoni ni usoma huna homi isoma mubo ukurunkiye n'agaketi bari naho gusomera harisoma bibi n'amahoro ngo namwe mwitwa bande haje sa mwitwa bande jewe makurata cyo mu bamwe bukimyaka yiwanyu kwe jewe ga Mungu waje ni myinshi jewe myinshi ngaha myinshi nukuri ntabwo nabanyivuga ntayo ushibuka muri bakeye bashobora gusaza gushika kuri urumva kuri mwambutsa se wagwagasore none sinaraho kandi wari ukuze narambaye inyagiti narambaye impuzu z'ibiti ibyo narambaye nukuri akantu kigeze kuba muri iriya myaka y'abami twebwe nk'abasore bo bashasha tutazi ko tutera agakuru gatoya ibi mwebwe cyagisha bamwambutse none ko mbona twebwe twagira ibigumye ubugari bw'amasaka amasaka urayazi bagacumba ubugari twabusya ku rusyo urumva tugaheza tukarya ibintu byumye amavuta yari inka zariho emwe nta muntu yatunga inka nkenya yatunga 100 ry'inka nk'ubu mu bukumi bwawe we bibi ntibazangira ngo wari mwiza urazingene uri mwiza kandi nk'ubunye wisaze umusonga nari ifise nta musonga hari ufise ntari sinari bwagira umusonga none rero aho mvunitse naguye mu kinogo
mvunitse rero ikinogo kivuye mu bwondo kumuhana hanyuma rero ndaheza ncandavunika sinari bwumve n'ikiyoka kindaha oya mugabo ndazasha udusore ko muri myaka twarakurondera abita ugati yanaje ndifise amenyo yose mbitarapfayo ngo bihongoroke mungu wanje narababa warababa mugabo twaritonda bakera nitwari tumeze nk'abamina twarasona kuwa Mungu munsi y'igiti muvuye gusenga tugasonera abantu yego uno munsi baje kubatemberera ndetse babahereje udufana udutumbura ndetse n'ibindi bagire babatekere kugira ngo muzobeho neza kabiri canke gatatu ndetse hariho n'ibitenge babazaniye turifuza kumenya umunezero mufise ku mutima muri kano kayo ega nta n'inzigo bari bafise abakera nayabubu baragomba kugira inzigo ego kwaje kubatemberera no munsi akajambo keza mwababwira cyangwa ingere mwimva ku mutima muri uno mwanya kukuntu babagendeye neza bakabazima kundana nimukundane nkuko abakera bakundana twarasomera umukuru nk'uyo yabaranywe inzoga oya mukunywa inzoga kwiwe yaca apfu bamubonye yuko atarasona kandi ntiyaca hejuru y'abantu oya yarunama akunama akagenda bukebuke gutya utenda mushikire wa muntu umwese wiwe wa wundi mukuru hanyuma rero agahezera agapfukama rero ashitse imbere yiwe ati ndagize gakeye kamuhereza atego gakeye amagaheza akuze nk'uku kuyo gaheza akamufatira gakeye agasoma asomye gatonya katagira ngo mbega wowe urafisa abana banga kandi barakuze gose ninzi kuruza n'iki barakuze bose bahora baza kugutembera hano kukuraba njyewe ni muri Tanzania bari muri Tanzania ku mupaka ni ku mupaka wa Tanzania hirya y'Icyankuzo hirya y'Icyankuzo uvuga uri umunyacankuzo muri rusange umunyacankuzo haravugwa mugaho rero ni ukuvuga mu gitwenge ndi muhazi ntawe tubuzi kwera mupaka hari imodoka nziza zinatarako nizo ziza n'abanyeshuri ni otrako hapana na tarako none katamenyo fise mba kuta ndadedemba otarako kudedemba eko bakunze Ashali TV mwese neza yuko tuba tugiyeho tumendese twishime turi kumwe n'ababibi wacu batureze ndetse bakatwigisha indero nziza gushika no munsi tuba twishanye sabe iwacu twebwe iwacu nahanye ni Bujumbura Mauna wahamumahi mumahi hiyo mukamenge urahazi amene naha yama unawangoye aba niyo makurata wa aba wangoye yo wangoye unawangoye makura kana karimura kazi katurimbire kandi twumve yo eka ruka katurimbire kandi twumve wangoye unawangoye haimutu amunye ulima ulima umra awa bibi kera waruzi kuririmba warushushe kera warushushe ana hura na yakina hona nani ulima ikintu kibagira nabi yego abubu
kera twarya ubugari bw'amasaka tukabusomeza amata y'inka hanyuma hama tukarondera igitsiri c'igitoke ukagiteka kikumuka ntitwarya ivyo vy'ubu bihigita gutyo oya ivyumye inde sogo wanje oya so wa ni ari nyina wangu wango yaracariho iburaya wari buraya kwe waramukunda gose naramukunda bamwita Steven Sogo uracamwibuka n'akazina kandoshaje kwe nashaje anabona ganye uja kaja kana aje yo ujya no yabiganye Lian ingo bibara guhamagaye ingo hano guhindura bibatubwiye ngo wabiganye urumva ngo wabiganye ngo nakubwira ibintu yashizemwe kugira bigane wabiganye mu mutwe nawe ushiramo ibintu bibi aba bana bo muri no misi baraguruka kare kabasha nibaze bya bindi by'iwacu bya kera dutere ku mushatsi nabacancu wa misi none nk'uyu muri icyo gihe nyine ntiyabarambara ntiyaba yambara kwe gusa nk'ubagiye atambaye yehe azambure rero ega ubu ntibaragera n'utari uyo ntaragera kera rero ntibagayana ntibagira gute oya hariho ahantu mu ibina hariho muyoya mu antu bamubonye ntibamubonye wewe anamubona yewe uwo muyoya mume anyemu yamwana n'uwo wane amumuwa yaragufana uyoya yaragukunda yaraje gukoresha uyoya kumbe emuta wanyumviye ngo uyoya yaraje kumuresha kiraga kumi Simpese zashobora tunamenya niwe yakuvya nifukirewe vyariko naise navyonzi naba uri omini nyarusange niho ni bakunze Ashali TV tubandanije inkuru ntitwoheza ariko ndibaza mwaryohe mwatwenze bibi wacu ngo yararehejwe na buyoya urumva yarasohokaye nabo yo no musi tumuvumburiye hano ntitwe tubizi ahubwo n'iyindi nkuru shati zo kubatoreza vuba ariko uyu ni mutoyi kuri wewe mugabo urashaka kumi kweli jewe oya uwo ni mutonya mugo ni washaboneka ko ashaje kukuruta twishimanye mu kiringo gito yitumaranye ariko tubabwira neza yuko abatama barashakeneye ubufasha aho bari se heza ndetse ufise ico bafasha baterere nawe hakiri kare kugira ngo babeho bishimye si kenshi cyane muri no myaka yacu urungano nkurunya turubona abantu bashaje nk'abaanye ariko iyo tubaronse guys iyo tubaronse n'imigisha tubiteho kuko baratureze baradukoreye byinshi tubabwira neza ko tubakunda kuri Ashali TV mutugire subscribe muzamukoze n'abahungu basa je shaka mfashe kuvuga akantu kamwe mfashe kuvuga subscribe eti umfashe kuvuga subscribe shaka perali poneleki subscribe ndavyo nomenya urumva ndi wakera nyene bibura biyobora wewe subscribe
Arayibu. subscribe yes mwibuke tugira subscribe uko bibi yabitubwiye ndetse na bibi nka kugira ngo mukomeze muronka notification nse biganiro byacu murakoze cyane imana ibaheza ki